basha kumve ko murabadani aho yahora aba bakaba bambwiye ko yimutse beho yo bayimukiye hehe uyu bakiri muzima ariko ntaco kuko ibi Cheval yanyeretse akaba yanyirukanishije no mu kazi mu gipolisi banyirukanye ntaco nzogira uko biri kose mpaka ndamusubirije mu nkoko eko kuko baca umugani mu kirundi ati uguheneye ntumuhenere akwita ikiburanyo nzomwereka ko ntari umusivile Dani nimba kiri muzima nzomufukamira nzomwereka ko jewe nakoreshwa kandi nakoreshwa amakosa ndazi kandi Dani ni umuntu mwiza azongirira ikigongwe Cheval nawe yimbe yigera yaranyishe ntaco kandi bandi muzima na Dani no musabira abari muzima nitwahura ndazi azonyumviriza kuko yarabizi ko nakoreshwa amakosa ko wambwiye nze kuba ngahi wawe kumva z'umutekano wanje rero narakumviye ndaza ariko ejo bundi ndi kwitaba telefone nagiye hari inyuma mbona ornera n'undi muhungu muremure w'imishatsi igomba kumera nk'ukwawe rero numvise none bajye ko bari hajya bizogenda gute ko mbona bari hajya wuzuye amaraso nkumengo ni nka bahabagira kutigeze ubimbwira ko ikintu na kimwe ibintu byo babibera hano so gaga bisanzwe wowe waje mu buzima bwanje hari ibintu byinshi bimaze kumba kutazi cyo gutwara umwanya muremure kugira ngo bitahure gusa warababonye baje abantu bari hajya umwe ni mwene wanyu waramubonye ko ne Ornero wundi nawe yitwa Cheval ujya niwe yakoresha Ornera kugira ngo barabukubona mu ngorane intambara yanje na Cheval si uno munsi imaze imyaka cyahiriye muri cyane rero maze kumenya ko Ornera ari umugambanyi ariko anshyira mu rukundo kugira ronke ampera kugira nte mu ngorane nanje narakoze nk'umugabo ndagwana gushikaho ndamufata n'ujya nyine ariko aramukoresha iyo hataza kuba hari ikintu cyatumye ndababika ngaha mba narabishe but ujya Cheval niwe afise umwana wanje w'umuhungu yitwa King kuko ndafise umwana navyaranye no mukogore araho imana ntiyabikunze ko tubandanya jewe nawe ariko uwo mwana n'ubu sinzi iyabitswe niyanyegeje ariko afise ujya muhungu maze kumufata rero baciye babimpishuka barambwira ko bambiki uwo mwana je nenzi ko ashobora kuba yaranapfuye niyo mpamvu bakihari iyo batari uko mba narabishe ko nakeza kawo nanje ubuzima bwanje niyo mpamvu ubona n'ubu bakiri haje usadani je nakubeshe ukuntu ndabibona nuko wakoresheje ubwenge mu kubafata bajya ndagusabye koresha ubwenge no kwiki kintu ibuka neza ujya Cheval ni wafise umwana wawe ndashaka yuko ukoresha ubwenge ukagombora umwana wawe hama ibindi bikaza inyuma ikibazo gihari niki mbega ndakubaza nk'ubu unyu urabona ko abashajya na Cheval nujya mu umwana wawe ntuzi yari ubu Cheval yopfa agapfira hajya wopfa umonye n'isura y'umwana wawe ukuntu basi n'ubu yoba ametse ndabona umengo ibyo cyamamara avuze n'ukuri ubanza tukagombora umwana hama ivyo abajyana byo muzobyimenyanira hama umwana yarabonetse en fait wowe no gutahura kuko nta byishutse ku buzima bwanje ntuzi n'ibyo nakimwe ko bingana ntuzi n'ikibi Cheval je yamaze kunkorera nico mwene wanyu hazo kunkorera ariko cyo rakizi ariko uyu turi kumwe kuva mu ntango y'ibibazo byanje gushika no munsi sinumva ukuntu bimba ko bimworoheye kumbwira ko no muri kura Cheval kugira ngo umwana arafise agaciro muri jewe nivyo ariko wibaza nkubi umunsi Cheval yova hajya uzokurikira iki so ibya Cheval n'ivyo umwana mu bindekere jewe nzomenya ko ndabikora ko nije nzi n'igikomere mfise kuri Cheval nije nzi ivyo Cheval yatumye mbamo gushika no munsi kuko iyo hataba imana yo mwijuru bihagarara hagati yanje n'umuryango wanje n'abangene turi kumwe uno munsi tuba tugihema gusa imana ishimwe kuba twese
tutagiye kure nawe ndagusubireko nakubeshe ibyo wigira ngo bakuzanye ngahaje baguhaye indaro koko bw'umutekano wiwawe ikintu kimwe nokubwira cyo kuko ntundamuzi da nawe nazogusiga amahoro uje nta kintu akora tampango nta kintu akora target afise none ushatse kuvuga iki azonkoza iki azonyica azonkorera ikibi numwicanyi nawe barira hakiri kare aho naje sumwica none azonkoza iki uzobibona urusengero runo rugo narwo numva runteye amakenga bazonkoza iki shigiti Yev. Yev. Bana. Man, jibintu byabiranye. Ubona guhamagara rimwe kabiri gatatu tarita. Zungura kwa tuzanga tuvugana binyuma. Amasaha 10 neka guhamagara. Ndashaka kuvuga ngasi no kuvuga none. Jumagara nyuma kweli. Zunguruka ngaho tuvugana. Kwanza ibintu byose wamufata ibintu ninego imiso niko nakubiriye. Bahiye nyuma bana. Cyangwa kubareka none ibyo wagira umbarire ngaha sinovyumva kumeze kuganana. Sawa ntacho. Mbana kugira ikintu kimwe nashaka kubarira. Ukuvuga yuko wewe urabona Cheval ari bosi wacu. Bosi wanje kandi wawe. Amazi igihe kirafashwe. Ahantu atameze neza urabizi. Ibiheruka kuba warabibonye. Nta kintu nkeneye gusubira kuvuga muri ivyo. Ubu rero ikintu kihari je ngoma ngende upanga karere ndagusiga ngaha kandi icyo nshaka kumva sinshaka kumva ngo hari ikintu cyabaye ucunga karere nkuko wari ugacunga kuva kare kabyumvikanye Cheval yarafashwe yafatiwe kabashi ibari Dani yamufashe hari ikintu reka aya makuru ndayatohoze ntasi bizorangira byose ndabimenye Raze ikintu tuzohava dupfa. Sibyo. Wewe kano karere wacu kansangamo. Ko je ndabyansi. Ko je hinge gatowe ko nciramo. Kuranyumva. Uko je Cheval ni ari kuntu haje ngo ashire muri inondu. Abona ko jatakaze nshoboye. Kuranyumva. Icyo wakoze ni giki kwari mu buroko kwafashwe ubu ntosanga ari kiziga mu mwanya mutowe cyangwa ushaka tumaze duhangane twerekana ubwa hagati yanje nawe nibyo keneye Aya. Beje navyo navutse. Okay. Icyo nakubare nuko ushaka kuzana ibintu byo kunsuzugura kandi je wasanze ngaha kuri tere si sawa ahubwo wowe wari ukwiye no kumbwira ati byageze umva nkaguha idonido wampaye ni nyabaki sinakwize twajana muri misi icyo wakoze ni giki muri misi wakoze iki nawe byabaye warabibonye nabonye iki kugumumbwira na mashetani yaje gutera kugira ngo dusigiye ibyo twatugiye ko tubihebe ngenda kwerekana mama sivyo wowe genda muri operation amazi akarenga ukasigire sivyo amajambo yaheze sawa ndagiye gusa sinze ngaruka numva ko hari cyabaye ngaha cyangwa habaye iki usura kuzugura amashetani y'amadayimoni ntabona okay nakumvise kayimba gashaka gusaka Bebash ngiyi imihimbiri nyagupfa yurira abanyina n'ubu bari mu biki jewe general rupfu ndashobora gufungwa indwi zibiri jewe mvuye nga bose nzoba kimitwe ahubwo n'ubu bari mu biki abantu mpemba amahera yanje abantu jema amahera ndabarihira amazu ndabaha ibintu byose mfungwe indwi zibiri ntarabona imbwa n'imwe iza gutera ngaha murapfuye nabi ndirekuye jewe intare yo mu gisagara ndabice nabi nzobica nabi Jama urarusha. Jama wanje neza. Sheri ndakubaza
none tutova ngajya ariko subira muri jambo ya jambo batanga subira mu fuko nabyishe shirona wewe ari mu by'abashireri nga bandanye uti nako ndakubatse none tutova ngajya ariko mwe kuzofira nyuma y'imisi ni uzopfuba what je kubera umunsi nzova nganire ikintu cya mbere nzokora tucenda guca umutwe nyuma yo kuguca umutwe tucenda kurya amabere ukurumva ndakuriye amabere umutwe wawe uzomanika hariya hejuru uzomanika nk'idarapo ibyo ni wewe cyangwa n'undi ariko arabivuga urupfu kugambanya mwene nyoko yankoreye akaza nkaho akaturaba nk'isine akaceragera ntagire n'icyo akorera we wamuvukana munsi ibere rimwe nzomwica nabi kimbabaje nuko agiye gupfa nabi nzomwica nabi icyo ni cyo mbaye gitumye wibagira ibintu byose nagufashije ibyo nta kintu wafashije wari mu kazi ariko urifashe n'ubuzima bwawe wafashije iki nije nakuzanya nije nagufashe ngo mwene wa nyaragowe apfuye urupfu rubi generale rupfu niryo zina ryanje generale rupfu apfuye nabi jewe generale rupfu intumwa ya mwene wanyu ndi mbana kubarire kuko icyo niho mbaye wanze yo kunywa none mbana kubarire reka jewe mama wawe ni senge wanje wewe utabizi senge wandi mama wawe ni senge mvuga buke senge mvuge buke kubera ko wowe senge wandi wewe mvuga buke ndakubarire mama wawe ni senge wanje reba subira byumve neza ntibira hagenda kubarire kandi tubikore neza nakubure he shetani mukuru ndagutekure Masaka uri mbiki ngaha ndakubura kurakubura navuze gute kubijanye na kino kibanza jewe navuze ko ngata mu mategura arekuriwe kuhaza utari kumwe siko navuze ukubura ngaha byagenze gute ukubura ngaha byagenze gute jena nakimuna munakoze kuna nakimuna koje fanga faka uyu mugabo agiye gupfa yahora yigira umwicanyi atabaza imana wowe no gutabaza imana byakunaniye utangiye kwitabaza abana nambaye na za sheneti wakura muri wa mutungo w'iwacu za sheneti wakura mu ruta ya mama na papa gusa Jesse ndi umuntu w'umutima mubi hari agakoko nabazi no musinisha agakoko ndavuga ati amaraso yako sino yasesa ndayakuzanira uyamwe kuko nico kintu nuna no kuramiza sinene kupfa urazi kuri papa umuvyeyi aba umuvyeyi amaraso y'inkoko nabonye nkoko ibaganira ngo ndayasesa kandi urayamwe safi 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 niba uburozi washizemo jewe sintinya uburozi sintinya urusasu sintinya gupfa nta kintu Okay. Uzogenda umenyera biti.
uzanyamanyama nshira ku bintu umutwe. Uzanyamanyama ndakumira umutwe nabikubwiye. Ndakwica. Wanga wemera ndakwica. Ndakubwiye kuyi kirenge cyangwa kinyiganza ndakurashe. Nashyitse mu kibanza twavuganye niyo mpagaze kandi nimba uri kumwe n'undi muntu cyandabica mwese. Guma hamwe kandi ugende mukuri biragutwara. Ukeneye kuguma hamwe. Ukeneye kuguma hamwe. Ukeneye gupfa.